nagiye kubona intambara uri mu ntambara zitera ubwoba. Uwo ari wese avuga kwibi, ujya kuvuga kwibi, agasuzugura uri kuracamo muri iyi minsi ararenze. Ntubona inzira, ntubona iyo bijanye bivu, ariko Yesu yambwiye uyu munsi hari ibintu aroranyije, hari inzira aciye kandi ugiye gutangaza abantu benshi. Imana yambwiye ngo nakubwire wewe lego shakaya somisura byago kumama urugo rw'Imana we kumama urugo rw'Imana we ayibana yagusinda barinza gusara we. Dico Entertainment. Akayashi kakabanza kakagabanuka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Tukabazimana tukabaha akayiko mu gitondo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kandi muri grace dutanga icyayi gikwiye kirimo isukari. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka n'umutwinginga umuntu yateguye kwakira abashitsi abyaguruka hari atwakirira abashitsi. Imana yacu ni
hagati yacu mu barongozi. Amena, amena, haleluya. Shimire rero Imana yuko tuza akakaryo, kandi gashimira n'abarongozi bambaye umwanya wo kugira ngo no kuvuga duhagarare imbere y'ubwoko bw'Imana twakirana. Reka twakire abaprotokoli baramutse ijambo ry'Imana. Amen. N'abakuru b'Imana bakora igikorwa kidasanzwe no kuvuga neza tutabafise mu ishengero, nta ishengero byagenda neza kandi nta mutekano wubaho. Haleluya, amen. Reka twakire nuko amezishe baturamutse mu izina rya Yesu. Abo nabo badukorera ibikorwa byiza byo kugira ngo twuzuzwe umunezero unezesereye. Amen. Tugeze mu kwakira abadiyakoni bajyeshuru nabo batwakire mu izina rya Yesu. Mwamezi bahezagire. Reka twakire ikigera cy'umukuru w'abamama abejuru nabo turamutse mu izina rya Yesu. Turakira none abarimu bajejuru nabo turamutse mu izina rya Yesu. Reka twakire umukuru w'abasenzi abejuru turamutse mu izina rya Yesu. Turakira kandi nanone tuyatuzo kwetu abejuru turamutse mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Reka turamukanye twese abungere bo muri ishengero barejuru baturamutse nabo mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze rero kwakira nyakubahwa umubyeyi w'ishengero.
ikirango kimeze gutya n'umwihereko yagize saganama ikibuga amacana ibi inama y'umunyarwanda ku ibindi n'umwihereko mu nakene oya mu mwanya gusa usigaye kugira ngo bahagare supere umuririmbyi avuze ngo ibihe uzovyuka waraye mu gatunguru ukisanga wicaye mu nama nyinguza amateka icyo hari imana iri kutasa cyane hari imana iri kubekana uko abantu bakomeza kuvuga niko imana ikomeza kukuzamura uko abantu bakomeza kukwandagaza niko imana ikomeza kwishyira hejuru rero amajambo atari ntiwagunda ubizogusa n'ibyo batuvuga bazokwituma umaranya ubandanye bazokwituma ubwenge ubandanye bazokwituma urusho ubandanye icyo nzi gifite nuko hari umunsi uzoza kugatukira mu rutangazo cyawe naho wowe witwande utubaha kandi rurondera wewe rurondera jewe igikenewe uyu munsi so kwishimira iby'isi no gukorera Imana kugira ngo nibaze tuzosange twiteguye No!
kubwiriza tugomba kubamenyesha ko kuwa gatandatu dufise mariage hano isaha 8:30. Rero babageni bacu biteguye umushinga wabo, reka nabasabe bashikane imbere twongere tubarange ibya nyuma. Haleluya, haleluya, bashike hano rero mubakomera amashinga ariko baraza. Abandi bo bagiye kurushinga ku munsi wa gatandatu bizoba ari ibirori, bizoba biryoshe. Denise Hatsuruguruka araryoherwa rwose umuhungu, siba tubona nawe aragize mariage. Nawe ndabikwatuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Mwabonye abarezi bisaba ko tuzobashikira kuko nabana b'ishengero kumwe twashigikira abandi nabo barakeneye intererano yawe, barakeneye intererano yanje. Abarongozi baratagusigara kugira ngo twige ku kibazo cy'abana. Abanyeshengero baraduhaye ubutumire, yasabye ko nawe mwoza kubarira, mukaza kubarira. Ni mwebwe muryango bafise, ni mwebwe nshuti bafise. Rero ni byiza ko tuzoza kubashigikira no kuwa gatandatu mukaboneka muri benshi kugira ngo abazoba babaherekeje bazabone ko bafise ahantu basengera. Waba tukamwerekana kuri Shadrake, abariwe kutwerekana kuri aba bana. Turadushimye kubabereka irya nyuma, hama Yesu abahezerewe cyane musore mu kibanza. Mariya Jenisabeti kugira ngo batagishikanwa yo kugira ngo tuze tubarabire kubiganza neza. Hama umuntu azikana umusore ataragira mariage aca amwegera kugira ngo amuhereze ikabutura yahora yambara, babyita gutagira ikabutura. Umutwe w'ijambo ni ijambo rivuga ngo kuva mu munyoro w'ubukene. Aba bahungu bakuvugirira ikintu cyangwa uko bakwigisha kuva mu munyoro w'ubukene. Burya ikintu kibi n'ubukene, kwitwa umurushwa ni ikintu gikomeye cyane. Abarundi baciye umugani ngo umukene na nyina aragirane namuheba. Iyo ukenye nta n'uguha ijambo, iyo ukenye nta n'ukuramutsa, iyo ukenye bose babone yuko umenya uri ntabwa. Unaweza siku sana, unaweza siku sana. Ariko iyo ugize icyo uronka abantu bose barakubaha bakamutanga, baguhindura izina bameze imyaka 40 bakakwita Mutama, kandi Mutama yera ku myaka 60. Unaweza siku sana, unaweza siku sana. Leo birasaba yuko umuntu yasizwe amavuta ava mu bukene agatera iyindi ntambwe. Nibuka Bibiliya yaje irambwira ibwira Aburahamu ngo va mu gihugu cya so mu nzu ya so, wenda igihugu uzoguhezagiriramo, uzokubuma azomuvuma, uzoguhezagira azoguhezagira. Imana imaze gukura Aburahamu mu gihugu cya se igashyira mu gihugu yamuhayemo amasezerano, yahagiriye ubutunzi, ahagirira ubutunzi kubera iki? Kubera yagiraniye imigenderanire myiza n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Burya twebwe rero abakristo hari ahantu Imana yadukuye idukura muri bya bindi bya ba data bagenderamo, idukura muri bya bindi imiryango yacu yagenderamo, twinjira mu yindi si, ariyo isi yita igikristo. Sivyo? Twese turi abakristo. Tumaze kurya mu gikristo birasaba yuko dutera intambwe. Haleluya. Igihe wavuka niba bakwatuye ko umugisha uzoruha umugisha, bakwatuye ko umuvumo mpaka bakurambike ko ibiganza bakukure ko umuvumo. Icya kabiri, kumvira Uhoraho. Icya kabiri, kumvira Uhoraho. Iyo wumvira Uhoraho nta bukene ubamo. Unaweza sikia wumvira Uhoraho nta bukene ubwirane ubaho, kuko ingabire Imana yaguhaye nicyo tuma ubaho, nicyo tuma ikubeshaho. Ntukagaye ingabire Imana yaguhaye.
barasasiwe. Nimba yakugize umuririmbyi unezerewe ku buririmbyi bwawe, nimba yakugize umuvugabutumwa unezerewe ku buvugabutumwa bwawe, nimba yakugize umupasiteri unezerewe ku pasiteri bwawe, wirinde intambara. Ibindi byose Imana irabitunga. Umugabo umwe ngaha muri Bukavu ngaha yari afise ingabire yo kuvuga amina, nta kindi kintu cyari kimutunze. Yari umuntu wa mbere avuga ngo amen amen, ariko bayifata nka deranje. Hari igihe cy'Imana iguhaye abandi bakibona yuko umenga giteza intambara, kumbe ni ikintu Imana yaguhaye kugira ngo ikugaburire. Unaweza sikwe sana. Umunsi umwe baronga umuzungu ku ishengero, ishengero barakorana kandi baraya barabandi bo Bukavu, abapasiteri barakorana baravuga ngo ejo dufite umuzungu, uyu mugabo iminsi yose amina yibuderanje ishengero kuyere ejo protocol. Muravyumva? Mucungo uyu mugabo ahagurutse muciye, ahagurutse muciye. Umuzungu atangura kwigisha arigisha. Umugabo agiye kuva muhambe, nawe bari bamubujije nawe nyene akaca bagira ngo cici. Ahagurutse muhambe kushikaho bimwaho. Ku munota wa umuzoba agira henze, umugabo yaracitse protokora ngo Baba pasiteri kudiri napfuye kwe. Umuzungu yararaje wamugabo ngo kuva aho yigishirije nta umuntu n'umwe yatumvise, uyu niwe yatumvise wenyine. Kubera ico ugenda uzungureke Bukavu, inzu ya etaje nziza iza kubona ucumba ndagenda nikuguriye, yamuye amuguriye inzu ya etaje. Amen. Imana yakuhaye nizo kubeshaho. Kubaha Imana nivyo bizokubeshaho, ariko tubaha Imana ukabibahisha umunwa, ukwizera kutagira ibikorwa kuragizene. Gusubira mu Byagezwe umurongo wa 14, igice cya 15 umurongo wa 4. Gusubira mu Byagezwe, gusubira mu Byagezwe igice cya 15 umurongo wa 4. Umviriza neza. Ku murongo wa 4 ari nta bakene bazoba muri mwebwe, kuko hari Imana yanyu atazobura kubahera umugisha mu gihugu yabahaye. Nta mukene azobamo. Ndabeshe cyane simbeshe? Si Bibiliya bivuga? Yabakuye yababwira ngo muri mwebwe nta mukene azogirane azobamo. Igice cya 14 umurongo w'indwi wavuga ngo muri mwebwe nta bintu byari zobamo, nta ngumba izobamo, haba muri mwebwe cyangwa mu bitungano byayo. Wanesa siwe sana. Ariko noneho niko byagenze, bataye Uhoraho. Imana irababwira ngo kubera mwataye Uhoraho, mutumviye amategeko yayo, mwebwe uko muriko muragenda mwese hazoshikayo babiri, Yoshua na Kalebu, abandi bose imivyimba izohera muhere ubugabo, kubera kutagirane kutumvira. Wanesa siwe. Icyanyuma irangije, icyanyuma ibikorwa bivuga. Haleluya. Uzi yuko ari ibikorwa bituvugira? Ibikorwa dukora nivyibagiranwa, ibikorwa dukora biratuvugira. Apo tubaze ngo tena pfuye maduka joro maduzi boneza sivye navuye ngayi Bujumbura, umubanyi tw'abana ariko Imana ikwiheza kinira. Umubanyi tw'abana nigurira akaparasera ahantu, nigurira n'akakabiri sinakuba, baca batangura kuvuga ngo none hera tutunganya mva ngaha, baca batangura gufitira.
abaruguru bumva ngo nagiye ngo none hazogaruka dutwara amatongo nabo batangura kuvyitira ivyo byose nabimenye bona ese sikuwe sana batangura kubona none hazogaruka karama yose bari bazi ko mvuga zakogaruka kubera bari bazi ivyo bakoze kaneza ndi mu mahanga igihe nabishize kugira nzi mu Burundi bagura isumu ishobora kwica umuntu mu masaha namaze iminsi 3 sinamenye ko nagiye kwa muganga nikangure iminsi 3 kwa muganga maze ni ahandiye maze se mu 10 mu ijoro nabwo ko bashize bose mugabo wose hari abantu bari bamaze kumenya amakuru Imana yagenda ibwira amakuru uti none bakoze ibi ariko agiye kugaruka kandi agarutse azoza afise inguvu ziruta izo yari afise. Uzi inguvu ufise ubu urazizi ufise inguvu zo kwica abarozi muzima umurozi wese ahari amenye yuko agiye kwicwa na Focus. Bibiri umurozi ntakigirane wanaweza sikuza umurozi akakubaneho nimba Imana yaguhagurukiye na Eliya kora na Eliya uba basanzara umwansi wawe abandanyabeho abone ibyiza Imana zo gukora chunga Yewe simuvugishwa ukasimuvugisha mugashaza kumvugisha wanaweza siweza shaza ndavugisha ndababwiye ikintu kimwe muravyemera ndategeko uno munsi tunategeze ngaho 16 z'ukwezi kwa kangahe 16 z'ukwezi k'umunani nizashika mudafise fondation ya etaje n'ishengero ryanyu mukoze ko Focus yavanye muzitarika 16 z'ukwezi k'umunani mushaka kutandika z'ukwezi k'umunani nifashika mudafise fondation ya etaje y'ishengero ryanyu Grace Verite mukoze ko Focus yavanye ababavuze harabazo bifuza kukurondera ubuzima harabazo bifuza bakwifuze atanaho cyashobora kuba abaprotokole batanabemerera bavuga ati uno munsi nta mwanya afise uzoze jewe mvuga ibintu byose gishinga nawe mama yaruno wakuruka sikonya mama yaruno ariko wewe waruzi yuko nzoshika shitsuno munsi ubaze gutya byatwarakoranye umurimo w'Imana nibitakiriye mama wanje mugabo ubunye ndagenda n'indege bavuga ubutumwa mu mahanga yose washaka no mudafise invitation yo gushinga ishengero lecteur de la Bible muri ende mu bazungu. Amen. Umugabo musumbe. Yamaye umuhanuzi ngo hari igihe uzokoresha abazungu abakoresha n'abakozi banyu iyi saha y'abazungu mu mana nkavuga ati we peti we yarambaye Bareza umve nakijwe n'ibikorwa nakoze nakindi cyanguye ku mutu nakindi cyanguye ku musego ikareni ndi mu bitaro
ibikorwa nakoze nibyo byanyigije. Ubundi mwaye kumva ngo focus cye nimwa twasubira no kubona, ariko Imana yibuka ibikorwa nakoze. Yaraca kuri bashiki banje bari hariya, abandi bari hariya za Mwaro, abandi bari hariya za Bukavu, abandi bari hariya ngo umukozi wanje aragwaye. Ibyo bakoze byose n'ubusa. Wanaweza siku sana. Tezari byoroshye. Ujya ibintu dukora, murabona twicaye ngaha anye twaberewe no gusigira nuko tutazanye amakoti mukaryoherwa ngo wikorera imizigo y'isi yose. Muba mukwiye kudusengera cyane kurusha uko twebwe tubasengera, kubera twebwe twikoreye biratuvuna kurusha uko bibavuna. Ibaze kumara umwaka n'igice uri nyuma y'igihugu, abana bawe barya ubugari bw'ibigori n'ibiharage, ariko iyo abo bari kurya n'akanyama, byarangira bakakwita umufirimasoni, byarangira bakakwita amazina ya nayo. Pole sana. Wanaweza sisi apo nkeneye abantu babiri gusa, abantu batatu gushika kuwa kane baze bafise 10,000 baze ndabasengere batatu baze bariruka. Nkeneye abantu batatu, nibarenga batatu nawe. Yesu Kristo ndakweretse abantu batatu igikorwa bagiye gukora, kubwo ububasha bwawe n'ubushobozi ubakoresha ibihambaye n'ibikomeye. Uko wagwaniye nabo uzobagwanire mu byo bazoba bariko barakora byose. Igikorwa bagiye gukora, ikizoja muri ibyo gikorwa bagiye gukora, igihe cyose bazoba bafise ingorane uzobibuke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abantu batatu igikorwa bagiye gukora ni mugume ngaha. Wanaweza sifiwe. Nahejeje minota yanjye izitanu nahejeje itanu ngira ndayitwe mu kigiye. Imana iziragira umuntu yakoze ubwenge utabara. Ndababwiza ukuri niba babanyagweya, niba bakuvugishije kuzoroka imodoka uzoyironka, mugabo nukuzoba wakoze ntibizokoroka mu bikoroka. Jewe nababajwe n'aka gaseke, aka gaseke jese ndagakeneye. Ata gaseke ngo gatamwe ibigira 10 turabo tukagabira ndagakeneye. Yagiruga tora reka aho utomugisha ntagakeneye. Mama arugakira aka gaseke kajana wawe kaze kama n'umufu. Aba bantu batatu nyaba muzohurira ku isoko mu Kinama, nimba muzohurira ku isoko mu Kamenge ntumbaze muguri igisimbo kiribana kiriya cyangwa isimbo kiriya dukeneye urusimbo rubana kurya. Hanyuma ya mubavu uzoza gushaka ikintu cyanditsemo ibigira 10 mwandike ibigira ibiseke mukoresha da. Hari umuntu aza atazimivya aribyo, atazimivya shiramu tena yari biseke ndaseze ari nabonye batereramo nanjye gutereramo. Fata kimwe mu cyandike k'igipapuro muhomekeko ikigira 10 ikindi muhomekeko abashika, kubera ko muducanga ntigene ko muducanga. Barese twese nadumize mudomenye muhurire. Imana bamezagije. Wanaweza sifuwe sana. Wanaweza sifuwe sana. Niba niko kuvuga ibintu nuko mumbabarire hano mama yarapfuye wa mukecuru. Hari umukecuru yakunda gutanga igira 10 ngaha, nigeze muri Giteye ari yaragiye mugabo n'ubwo yagiye ujya mukecuru ugezoje mu ijuru. Ujya mukecuru nawe yagiye baramuhenze mugabo azoja mu ijuru. Yari umwizigirwa kugira 10. Nushobora kuba mu Imana atakigira 10 utanga zero. Ndabwije kuri nidesine jewe ndavyigisha hanyuma nkigira hanyuma ikindi gihe apotre naza ntamamagare
muganga bikubarira hanyuma ukazoja mu ijuru kwe abindi tene ne baja mu ijuru protocol ngene baja mu ijuru nabindi ibikorwa bivugwa tanga ikigira 10 utanga amashikanwa hanyuma uje mu ijuru nabindi. Amen. Mungu mwe amberope kwa Mungu zani ikigira 10 na tukuvuga amen ago Bwana Yesu asifiwe. Apo na amberope yale leka nome mu mayira iwanje amberope ibake naka ibake nanga iko ndikunda kubaza protokole bakora hara ndaba bamaya bakananga yuko chamberope kimi bibi vitatu ya mayiranda yake choma bila kri ayo utarakizwa ku mahera n'uburakizwa ndabwira umuntu nyaruka nama nahera awala hera ko nahera batarosa babasha murayigurura batarosa babasha kuragirane Vanessa Smusa reka rero muhaguruke ndabasengere abantu bose bazi yuko biyemeje bafashe ingingo yo kuvuga ngo kuwa Mungu igihe cyose Imana imeza agiye bigira 10 ahaguruke ndabasengere jewe nkeneye yuko ishengero ibamwe abatunzi sinkeneye yuko ibamwe abakene nkeneye yuko ibahezagire muronke amafaranga yo kurya nayo kugaburira abandi. Yesu Kristo nakweretse abantu bahungu n'abakobwa bawe Mana bafashe ingingo yo kugukorera. Nibuka Yakobo igihe yahunga mwene wabo Esawu yashize ahantu uramwiyereka ashinga ibuye aho yita Beteli ashirako n'indahiro ngo niwasubiza kwa data n'amahoro nzogutangira ibigira 10 n'amashikano. Yagize ikiganza cyiza urumusubiza kwa se na nyina akira amahoro aratunganirwa kubera yo gutangira amashikanwa n'ibigira 10 nk'uko yabisezeranye. None abantu bavuye hasi Imana bakavuga ngo tugiye kugukorera mu mashikanwa n'ibigira 10 bahagurutse Mana ndagusabye bahezanye ubugururire amarobine y'ijuru ibyugaye byuguruke bakwaniye intambara zitandukanye ubishe imitwaro yo baba bafise mu izina rya Yesu Kristo bakorera ibitangaza no kumiza Mana bya bindi byose bagusaba byari byanse byuguruke bya bindi byose byagusaba bitari byashoboka bishoboke. Ndazi kuri Imana ikora uri Imana ihambaye uri Imana ikomeye rega Mana kumvira ni ikintu gikomeye cyane kandi ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Niyo mpamvu ndabagushize mu biganza ubarindire ababo ubarindire inshuti n'umuryango ubarindire ubuzi bakora
ubaha amapromosiyo mu izina rya Yesu Kristo. Batari bafise ubuzima bufatika bagira ubuzima bufatika, abari bafise ubuzima bufatika nabo bahe amapromosiyo, abari amaduka y'ibongerereze. Ndazi kuri Imana yambaye Imana ikomeye. Baravuze mu ijambo ryawe n'Imana Bibiliya 10 n'amashikanwa muzokankamira urugi mu mirima yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Protection y'ijuru nibabeko. Ndazi kuri Imana ikomeye. Amashi n'amashimiro tugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo. Imana irameza ibintu cyane. Reka tumwongere amashyi cyane. Icyo baguhaye
ariko ibyo bintu nawe mwabyumvise mwabikora bamenya. Imana ngiye kumukirisha umwana imukuyemo kanseri. Umwana yaragiye kwicwa na kanseri, kandi iyi yose guhereje kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu ibi bipasuma n'izosura kugaragara kuri umuntu ubona kiyama Haleluya. Imana yimwizera mukimukabura nabonye umuntu azana inyama ahanagura umucafu wariho atera y'izindi nyama nshasha. Niba abanyeshengero babyumva nibamushyigikire bavuge ngo uko wasaze uko niko wahonze uwo mwasaze. Hari umuntu yigeze kujya mu mashuri rero sa tatabutoa yaratashe hari igihe kingana gute umwaka wese. Ngira nangis. Amen. aba bantu n'abantu bazimana mu gukorera amashimisho cyane. Ndagomba kuguhuza n'abantu kugira igishengero cyawe nawe nigera habana rigeze. Izo si zose nziza, iryo si yerekwa nimuvuge ngo amen. Ariko niba pasha ufite tera haleluya. Nariko nabango niba pasha ari ufite ngo nimutere haleluya. Ndagomba abantu bacyumva, abantu tucyumva kumwe. Wewe ugiye kugirirwa neza wowe. Nijyamushika Mana yagiye kugirirwa neza. Ufisa agahinda kari no mu nzu yawe, ariko Yesu yabwiye aje kukugirira neza. Kandi wewe uri mu bantu bagiye kuva muri kino gihugu, utangure kuja mu bindi bihugu gukore ku madolari. Sinzi umaze igihe ubisengera, ariko nkumuvugisha wawe Mana yambwiye ngo nakubwire ko agiye kukugirira neza. Icya kabiri, wewe ufise impano y'urukundo, urakunda abantu ariko ntibagukunda. Abantu bose ugiriye neza bahinduka intambara ku buzima bwawe. Mbere mu muryango wawe nta n'urukundo rurimo, murabana ariko haba imanza. Nibyo cyane se? Ibyo. Amen. Ariko tuvuge ngo haleluya. Ariko bagiye kukurondera vuba. Imana yubatse izina ryawe, umuryango yubatse izina ryawe. Nimwaba muri ko murabyumva, abatararabirwa tuvuge ngo amen. Tukeneye rero kuriha impamvu ntibafate mu ijosi, twongere tumwongorera bafure zacu. Terebo shataya Mana iguheza kiri kibono ibihumbi 32 hafi ya bafure. Amashimwe ku Mana, nimukome amashyi ku bantu bitanga mu ishengero hano. Uhitaji uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu nakuhitaji, niongoze nikupe salama. Mungu wangu uniongoze.
agukora mu mutwe abatwaye ubwenge bwawe bwose, kandi ntabwo ari umuntu wa kure. Ariko Yesu yanyemereye ko iki gice ugira wige cyangwa uyu mwaka ugira wige akugarukaniye ubwenge bwawe bwose bwa kera. Nipakara munyegerere umwana ntatebaga n'isura yose, menakana ubwenge bwawe, 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 nawe uteretse muri wowe. Mwegere mufata uwo mwana, tora ubwenge. Ni abana beza cyane kandi ndabipfurije gutera imbere muri kino gikorwa mukora. Imana ibahuze n'abantu bazima, abantu babavuga ataco babamariye, abantu muha ibiganiro atanyungu mubashakamo. Imana izana abantu bazima bazi agaciro kayo. Impano zanyu Imana zigeze kure. Imana ibaha imodoka, ahantu hose bazobahamagara muzohore mugenda n'imodoka iwanyu. Imana ibicira agasuzuguro. Abamenyesha makuru mwese mwaje ahantu, ndabatuye ko kuberanirwa, ndabatuye ko kuramba, ndabatuye ko guhura n'abazungu, ndabatuye ko guhura n'umuntu umwe w'akamaro azotuma ikimenyesha makuru cyawe cyamamara ku isi yose. Niba bamugendera mwebwe muri mwishongere, mufashe mubakorera amashimwe y'izina rwose. Dico Entertainment.